narakwihebeye mukunzi nduwawe numbe kure baby you're mine ariko si wewe misho. Ladies and gentlemen, karibu cyane kuri channel yacu. Channel nimwe ni Bujahit. It's me your host Menshi Miracle ya nimwibagirwa subscribe ndetse ugure kaje ko notification kugira ngo the next video ubu wa mbere kwiraba ya uno musi turi kumwe n'umuririmvyikazi akora karaoke afise career solo ndetse kuri je ndamwita the queen of voice ya kuko afise ya voice yunguruye ya indi iri soft iri perfect mubona ama voice nkaje ya ubona we sundi ni the queen of voice nyene Linah Blanche ndaguhaye mwiriwe neza namahoro. Ego umeze neza? Ego ndashima. Ushobora kutubwira soka yawe iri mu icwe? Well na sokre mfise ngira ningabira n'Imana yampaye. Ego wavutse usanga ufise akajwi karongoroye? Ego navutse mfise tala. Ducishirize ko twumve iryo jwi ryajwi abantu bose bahora bumvirize basinzira. Narakwihebeye mukunzi nduwawe numbe kure baby you're mine ariko si wewe misho. Merci sana. Ba reka ndafata nka compliment ko washatse kwiha jewe ya ndakubaza ibibazo n'abafise ibibazo byinshi. Ukora karaoke benshi baravuga ngo Linah Blanche arazimvye nivyo? Ego ndazimvye kuko ijwi wanje ubona ko ryoja kujya nyine nivyo kunda. Oh yeah no, that's why ukora karaoke ahantu hazimvye? Yeah, nico gituma nkora muri VIP gusa. Hahandi nishobora konsangaye. Ntubona ko abantu nka Menshi Miracle tuzimbu ba tutari cheap kandi tutari VIP ubu duciye amazi? No, nibisigura uko. Bisigura yuko akazi kiwanje kimisi yose nkora muri VIP. Ariko namwebwe munshatse ndaza nkabagirira ibintu biri VIP. Ni kumenyana gusa. Urabizi na wewe. Yeah. The new song yitwa gute? Numbe kure. Kuba uri umuririmbyi agira karaoke kandi ukaba ugira na career solo iruhande wumva bimatchinga kweli? Biramatchinga kuko career solo. Oh, sorry. Ni solo nacho. No. Solo career. A solo career is a solo career for sure. Well, icho no kugira. Career solo ni kinu kiri apart ya karaoke. Kuko jewe nkura amahera mu muziki nkabitwara mu muziki. Na kuvuga ngo ndafise mu manager kandi ari umuntu sponsoriza. No. Jendi sponsoriza bijya vyose mubona vyiza nkora ndavyikorera jewe ku mahera yiwanje ayo nkora ngayegeranya ngayashira mu kabubu kitwa kabubu ya mukajya kabubu rero ngashiramwo byuzuye nkabona ko birakwiye niho nca ndabitwara mu muziki career solo. Yes. Kubura umugore kandi uri umuririmvyikazi ari tuvuga ari smart kandi ahora akora bijya tuhora tubona Vivi nawe arashavura. Yo shavura gute kandi ari we yamfata mu mugongo. Ndamubwiye ko nshaka ibi nawe nyine avuga yes go for it baby ndiko ndaguha support nico gituma turi kumwe imyaka yose. Yes. Amakuru adukura kubegereye umuryango wa Vivi na wewe aratwemeza yuko udakora umuziki gusa nta yindi hobby ufise iruhande? No mugabo muri ni misingira ntangure kurima apana kurima jewe ndafise amatongo turiko Vivi arafise amatongo hari iwabo na mama wewe rero urumva turarondera abantu bakarimisha hama tukaraba ivyo toronkamo. Ego urazi gukora imiziki gusa, ego urakora imiziki mugabo urarondera nibindi kandi urazi ko injya ari ikintu cyambere kuri nisi abantu bose barajya na urajya bari kisasita. Jewe nariye
ibintu bisanzwe cyane ariko nabiriye kwa Naki ahantu heza cyane so tugaruke ninde yakugiriye makeup urindira kwanza mugabo bari babirimye ni wumva rero ninde yakugiriye makeup ni jewe jenyene are you makeup artist novuga yuko nabitanguye kuri jewe jene ndakunda kubona umuntu abegwa mu maso umuntu aberewe mu maso na wewe indira gatoya your next episode nije nzokubwira ngo artiste do visage ego okay merci nyo njambo Naki atubwiye shasha yo tugende kuri TikTok aha baravuga ko utari umurundikazi ni umurundikazi ubu kuko naronse umugabo w'umurundi ego before utararonka umugabo w'umurundi ndi umukenyana avanze n'umutanzaniyani ego why did you choose umugabo w'umurundi sije namucaguye byaraje gutyo nyene n'Imana yabipanze ego niko ukundira Vivi ni umuntu mwiza cyane afise umutima mwiza kandi ni umugabo w'ijunja n'ijambo yes aha iyo ikindi gihugu atari Burundi ukunda ni cyane icyambere ni Burundi icya kabiri ni muri Tanzania icya gatatu ni Kenya ego navukiyeho navuga ko navukiye hose kuko mama wanje yari umukenyana na papa wanje yari umutanzania yes aha utararonka Vivi wari ufise aba exes bangahe umwe gusa ntiwirukanze oya no kwirukanga iki erega no je sinshushe gutyo no sinshushe cyane nkuko aha Vivi mwahuye ifise imyaka ingahe 18 ans mwagize mariage ifise imyaka ingahe well twatanguye kubana turabana hafi imyaka 7 hama turagira eta civil twayigize imyaka 2 iheze ya mumaranye imyaka 9 no wait imyaka 11 yes 12 muri ot 25 umwana na mwana turaronka any plan yo kumugira ego turiko turasaba Imana gira biri mu nzira muri ni misi if God wishes numona yuko ni wagira nk'umwana utazosubira kugira umuziki kwa kundi nyene ninde bivuze abandi bavuga ngo kubera ugira umugabo nishobora kugira carrière nishobora gutera imbere mu muziki mugabo mbona yuko umengo ndafise umugabo ndafise carrière iwanje ndafise karaoke n'umwana naho yo bari 10 bose no barera kandi ngaguma nkora kubera I'm a strong woman aha your favorite car blue twereke skirts ingene yambaye wow simple kubera iki watoye izi mpuzu alors kandi uje kuri plage well just nkunda kuba ndi very out there ni urumva kwiyerekana n'ibiki byose ndakunda kuba ndi casual just very simple nawe kubera ko watoye izi je ndi mukazi ka misi yose aha okay nanje ndiko ndiryohe ya aha iyo utaba Linah Blanche umuririmvyikazi wari kubiki archaeologist ngo wari kuba Linah Rouge uyo ni Naki abivuze afana jewe okay so ubaza kandi iyo utaba Linah Blanche umuririmvyikazi wari kubiki okay iyo ntaba umuririmvyikazi sivyo pana Linah Blanche kuko Linah Blanche ni izina giwanje sivyo iyo ntaba umuririmvyikazi nari kuba archaeologist archaeologist no kuba umuririmvyikazi ni ibintu bitandukanye cyane kandi hano hamwe vyegerana why urumva imisi yose n'umwana muto umubajije ngo ushaka kubiki umwe wese avuga ngo umudocteur ariko bakuze ugasanga umuntu n'umufinancier uwundi n'umubaye mayibobo oya sisi ndiko ndabivuga nabi ariko mugabo kuri jewe kuva kera natoye history because nakundaga cyane archaeology nshaka kumenya ibintu biri hariya
binyegeje tutazi twebwe biri muri history yiwacu nivyo nashakaga kuva kera mugabo nubu naco mbaye ego. Bwira umukunzi wa Bujahit atakuzi azi Linah Blanche gusa amubona gutya aye. Linah Blanche ninde indani? Linah Blanche ni umuntu akunda abantu, ni umuntu akunda gutwenga, ni umuntu akunda kuvugisha abantu bose. Ndakunda kumenya ko umuntu yumva amahoro mu mutima wiwe. Ndakunda amahoro n'abantu bose. Bose nuzokumva ngo n'umunsi numwe ngo turagwanye n'umuntu never. Kandi nuzokumva umuntu wanje ngo uratutse umuntu. Kandi sinkunda showbiz, sinkunda scandal. I'm Linah Blanche, baby. Linah Blanche. Kubakunzi bose Bujahit nibaze yuko twajowe cyane na exclusive interview atreta umuntu mwumva ari inyuma apart que Scott professional yari inyuma hariho n'umuntu wa kera sana benshi bibuka muri mu ndirimbo z'aba Yakuba, right? Yakuba indirimbo z'abantu bakera mu ndirimbo nka burikukiye umukobwa yitwa Edna Kimwe se muramuzi niwe yari behind the camera hamwe na Scott niyo mpamvu amajwi menshi sino ndababwire ko ndabakunda cyane mugumane na Bujahit. Don't forget kugira subscribe just vuga gatatu subscribe. Wow, nani twabavuga nk'abandi sino abakunzi bose ba Bujahit ndababwiye yuko cheers kwanza ndababwiye yuko ndabakunda cyane mugumane na Bujahit twe tkume twinjoyinga niwibagire kugira comments ndababwiye ko ndabakunda cyane mugumane na Bujahit.